ubutayakaranga abagize iki abatayibanga kandi ngo utamenya iyabo ngo ntamenye iyacu. Rero ni akaryo keza cyane novuga ku mashyirahamwe atandukanye asanzwe afise ibikorwa byabo hano mu gihugu, berekane ko nabo bashigikiye akaranga, berekane ko nabo bashigikiye ico umurundi ari, ko iyo tuvuze akaranga bitwereka by'ukuri mbega umurundi ninde, umurundi ni iki. Iri sabukuru ryiswe source de la culture, ni isoko mugabo iryo soko tuba turifise, isoko ari igihe kaba ari gato hagenda karakura, hari agaciro usanga uno musi karakuze dufise mugabo tutazi isoko ryako. Niyo mpamvu urumva uno musi dufise aho twavuye, aho turi naho twifuza kuja, kuko ni ka gaciro ivyo aho twavuye tugarura agaciro kaho, aho turi twaranfose ku buryo hadutwara ahantu heza hanini tugarura amavaleur yacu. Ikindi nacyo nyamukuru cyatumye ino festival tuvuga tuti reka dukorane namwe, murabona neza yuko mino minsi amazi iminsi tukumbuga ngurukana bumenyi, usanga hari ibintu benshi bavuga bati hari ibintu bihonyanga imico imigenzo y'ikirundi. Twavuze yuko ati mino festival twifuza yuko twohindura urupapuro, kuki tutorema izindi nkuru zihwanye n'imico yacu kandi na zone abantu bakazitaho. Niyo mpamvu wumva tuba twabahamagaye ngaha, kuko namba ibindi bihugu no musi bigenderwa ni kubera bashoboye guhereza agaciro ibyabo. Ibi birimo mu guteza mu kugira ngo byose kwino mbono guha agaciro ibyo dufite, ibiciro yacu, imico yacu, intambo zacu, ibibanza zacu, ibyo birimo kugira ngo tuzoshike kuri ya mbono kazoza dufite. Niyo mpamvu nshima cyane kandi twebwe nka Diretsa turashyigikira abantu bose bafite ivyiyumviro nk'ivyo, turabatera intege. Ni ukuri mukomereze ngaho, ni ikintu gikomeye gifise, tukaba tuzi ko abakiri bato benshi baratwarwa cane novuga ati n'ivyerekeye ubuhinga bwa none, ugasanga ntibijukiye cane novuga nti kumenya umuco kama, imico n'imigenzo myiza y'amiranga Barundi, ugasanga byaribagiwe. Turatwinjiye cane novuga nti mw'iterambere rya none, uravye ko bavuga bati utakaranga ukaba utaye ibanga. Ico kintu gituma uburundi bwisa bukaba unique. Rero twebwe umutwaro wa twebwe twumvira ukuntu ko bizana kandi kugira ngo urwaruka rutariruke rusubire kandi rutahure y'uburundi bwavuye, aho uburundi buriko bugeze naho buriko buraja. Rero iyi festival navuga n'akaryo keza kugira ngo mwebwe nk'abamenyesha amakuru, abarundi ba none, kuvuga urwaruka rushasha rutahure umuco wacu, aho abarundi twavuye, ukuntu abarundi twabaho, twari tubayeho, ukuntu abarundi bafungura, ukuntu abarundi bambara, umuco w'uburundi. Niba bavuze ingoma ziri hehe, nimba bavuze imbyino kanaka intore kozisanga hehe. Ivyo rero nivyo vyatumye tuja hamwe nka team ya Nox yumvira ico cyumviro cyo gutanguza iyi festival, dukoranye n'ubushikiranganji bwa jeunesse hamwe n'ubushikiranganji bwa commerce. Kugira muco canke social culture festival ni ihuriro ry'umuco n'akaranga ryateguwe kugira ryerekane ubwiza bw'akaranga k'Uburundi biciye mu mbyino, indirimbo z'ikirundi, intambo, ingoma z'akaranga, impuzu z'ikirundi, imfungurwa n'ibinyobwa bya kera, ibikorwa by'ubukorikori n'ubuhinga. Uyu munsi wo kwinezeza gusa, ni igihe n'umwanya nyawo wo guhanga akaranga k'Uburundi kugira ngo kubahirizwe n'ab'iki gihe hamwe n'abazokurikira. Tumaze kwihweza twabona yuko imyaka igenda irarenga, hari ibintu byinshi bigize akaranga kacu bigenda biratituka
ikibagirwa cyane cyane mu rwaruka rwacu. n'umushingantahe Nabirino yagize icyumviro cyo gushyigikira ahanini kurwaruka amataha yabo, agatanguza ibikorwa bijyanye no gufata amasanamu hamwe no kuyagiza, ni ukuvuga dufise muri iyo dufise amaserivisi atandukanye, hariho serivisi ya live streaming, tugakinga ibintu tukabigiraho. Si ibyo gusa, turafata amaclip video, turakora amadocumentaire, turakora amaevenema yose ajyanye n'ibintu bijyanye no gufata amasanamu. Rero kino gikorwa kimaze imyaka irenga 5 kiriko kirakoreka mu kino gihugu cyacu, akaba ari igikorwa kimaze gufasha abatari bake, haba mu mpano z'urwaruka, kuko mu ntango twarakoranye n'abarinzi batari bake ba gospel tubashigikira kugira ngo ingabire zabo zizamuke, aho twakoreye indirimbo zitari nke muri gospel. Hanyuma si ibyo gusa, bamaze gukora mu maevenema atandukanye, harimo evenema ya BBM, evenema ya Idumu, gukora mu maevenema atandukanye harimo za Dudu, mu maconcert, bamaze gukora mu maconference atandukanye, bamaze gukora n'amashami atari make. Kuva muri iyo myaka 5 yose turiko turakora ibikorwa ibikorwa turabirembeje, tumaze gukora n'abatari bake turabivuze. Hanyuma nk'uko tumaze gukora n'abatari bake, twasanze benshi bashyira imbere ibijyanye n'imyidagaduro mu buryo bw'imoderne, bakibagira akazi kacu mu maevenema atandukanye twagiye turakora cyangwa twagiye turajyamo, usanga umengo akaranga gasa nkaho umengo bakigeje inyuma. Rero niho haza iciyumviro cy'ukuntu twoshigikira imico y'Uburundi, cyane ko ari isoko ry'iterambere n'umurage twaragwe n'abasogokuruza. Tubona yuko ari byiza kubera benshi bariko baribagira akaranga, bariko baribagira iyo abarundi twavuye, imibereho y'abarundi bo hambere, kandi aricyo kintu gituma Uburundi bwisaba akaba ari niki. Rero twebwe umutwaro wa twebwe twumvira ukuntu ko bizana kandi kugira ngo urwaruka rutari ruke rusubire kandi rutahure y'Uburundi bwavuye, aho Uburundi buriko bugeze n'aho buriko buraja. Rero iyi festival navuga n'akaryo keza kugira ngo mwebwe nk'abamenyesha amakuru, abarundi ba none, kuvuga urwaruka rushasha rutahure umuco wacu, aho abarundi twavuye, ukuntu abarundi twabaho, twari tubayeho, ukuntu abarundi bafungura, ukuntu abarundi bambara, umuco w'Uburundi. Niba bavuze ingoma ziri hehe, niba bavuze imbyino kanaka intore kuzisanga hehe. Ibyo rero nibyo byatumye tuja hamwe nka timu ya Rinox yumvira icyo cyumviro cyo gutanguza iyi festival, dukoranye n'ubushikiranganji bwa jeunesse hamwe n'ubushikiranganji bwa commerce. Murakoze. Reka tubandanirize rero kuri wagize imbono azora umukozi wa Rinox, kuko imbono iyo atayishikiriza abayobozi biwe ngo bayakuze mwayibonye. Reka rero dusabe nyakubahwa Bonokoje nawe yagira icyo avuze kuri ide iyo témoignage ingene ucibigira na direction générale ya Rinox kiratembera. Uyu munsi turi guteka nangere kumenyesha ku mugaragaro umugambi udasanzwe twise isoko ry'umuco y'amazuru, Source of Culture Festival. Umugambi uteguwe kugira usubize imico n'akaranga by'Uburundi, wongere utere intege urwaruka rwacu kumenya no gukunda ibyo twarazwe n'abasogokuru. Ibiserukiramuco canke Source of Culture Festival ni ihuriro ry'umuco n'akaranga ryateguwe kugira ryerekane ubwiza bw'akaranga k'Uburundi biciye mu mbyino, indirimbo z'ikirundi, inambo, ingoma z'akaranga, impuzu z'ikirundi, imfungurwa n'ibinyobwa bya kera, ibikorwa by'ubukorikori n'ubuhinga. Uyu si umunsi wo kwinezeza gusa, ni igihe n'umwanya nyawo wo guhanga akaranga k'Uburundi kugira ngo
kubahirizwe n'ab'iki gihe hamwe n'abazokurikira. Tumaze kwihweza twabona yuko uko imyaka igenda irarenga, hari ibintu byinshi bigize akaranga kacu bigenda biratituka bikibagirwa, cyane cyane mu rwaruka rwacu. Uko abarundi ba kera bari babayeho, ibyo bafungura, uko bambara, imbyino, hari n'imigenzo myinshi iriko iratituka. N'ishirahamwe rero rikora mu bijanye n'amasanamu, itumanaho no kuvuga inkuru zifise akamaro no kumenyekanisha ibikorwa abantu bakora bicishije ku mbuga ngurukanabumenyi zacu. Twabonye dufise uruhara rwo gukora urubuga rwo gusubiza agateka akaranga kacu. Iri serukiramuco ryitiriwe isoko ry'akaranga ni imererano yacu mu kurinda no gukomeza akaranga k'Uburundi. Iri serukiramuco ryagenewe abarundi bose n'abanyamahanga, turabatumiye kuza turaba imico n'akaranga kacu. Nawe ukunda Uburundi kandi wishimira akaranga kako, iri serukiramuco ni kwawe. Icyumviro cacu ni guhindura iri serukiramuco ribe ihuriro rikomeye kandi ryubahitse ry'akaranga mu Burundi. Turifuza kubona Uburundi bumenyekana n'igihugu gifise umuco ukomeye, mwiza kandi ushimishije, ushobora gukundwa n'abawubaho bose. Turashaka iyi festival canke iyi serukiramuco bizobe ikimenyetso c'ubwibone bw'abarundi ku karanga kabo. Intumbero yacu ni ugushiraho urubuga rurama rwo guteza imbere umuco, gufasha abahinga n'abanyamwuga b'akaranga no gukomeza urukundo rw'igihugu biciye mu karanga kacu. Banyicubahiro muri hano, akaranga kacu si ikintu twaronse gusa ngo tugumane naco, ni ikintu dutegerezwa gukingira, gukunda no gusigasira abazodukomokako. Iri serukiramuco ubutumire ku barundi bose bwo gusubira kuvyibura imico n'akaranga no kwerekana igituma igihugu cacu kidasanzwe. Twese hamwe dusigasire akaranga kacu, twese hamwe twubake ubwibone bwacu, twese hamwe tube isoko y'umuco. Murakoze cyane. Banyakubahwa muserukira ubushikiranganji bwo guharuka, mukaba n'umuyobozi mukuru ajejwe iby'imico. Banyakubahwa muserukira ubuyobozi bukuru bw'abakerarugendo, bamenyeshamakuru namwe batumire b'iteka, baramukije amahoro y'Imana. Nk'uko mugiye kumva intumbero ya kino gikorwa, uko byashikirijwe n'abashoboye kugira ino mbono, bavuga neza yuko mbanje kwanza gukenguruka kuba nka Linux Music Company yarashoboye kutwumvirako kugira tube novuga nk'umuyobozi ajejwe kino gikorwa, ahagarariye kino gikorwa. Linux Music Company yari ifise imbono, uno munsi biraryoshe yuko ibyacu biriko bigenda bitugarukako tugenda tuvyitunganiriza. Linux Music Company nk'uko bagiye barayivuga, ni ishirahamwe ryaje ngaho kugira rishobore gusahiriza mu bibazo urwaruka ruba rufise mu kubaronsa ubuzi mu butandukanye bivanye n'ingabire zabo. Hama kuba barashoboye kwiyumvira ati reka dushobore gukora no mu kuduza imico y'ikirundi, dushobora nayone kuyishira mu butunzi kama dufise. Hama bagaca batwiyumvirako nk'abantu basanzwe bafise uburambe muri ibi nka biriya, bavuga yuko ari ibintu cyane byo gukenguruka. Hama je mpari nka event manager nk'uhagarariye bino bintu, ahanini mvuga ingene iki gikorwa ingene gitunganije. Ni igikorwa
cyo guha inguvu imico n'akaranga. Ni igikorwa novuga neza yuko kigabuye mu mice ishika nko kuri 2 canke 3, aho hari umuce muniniya usanga ari mwebwe bamenyesha amakuru ko ni mwebwe muza guha agaciro iby'agaciro. Abarundi hari ukuntu twakuye mu muco gato, usanga ubutunzi dufise atagaciro tubuha, ugasanga imico yacu aribwo butunzi n'abanyamahanga boza. Ariyo mpamvu mubona kino bikorwa twagerageje turasaba yuko mu bafatanyabikorwa hoba nk'ubushikiranganji bw'ubudandaji, hakabamwe n'ubushikiranganji n'imico, kubera dukeneye yuko aka gaciro dufise ku mico yacu ariko kotuma natwebwe tubona yuko muri ya mbona kazoza 2040 natwebwe nk'abantu turi muri icyo gisata twogira icyo dutereye mu iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu rero umuco munini nyamuri nk'abamenyesha amakuru kuko mwebwe ni mwe muha agaciro inkuru. Niyo mpamvu tuba twabahamagaye kugira muze kudushyigikira mu guha agaciro icyo kintu umengo usanga abantu benshi batazi yuko ari ibintu by'agaciro bikomeye cyane bishobora no kwinjiriza bavuga mu gasanduku ka leta uburyo butari buke. Rero muvuga neza yuko uko iyi festival iteguwe, uno munsi tuvuga yuko twimuritse. Uno munsi ni mu gihe lancement officiel, bishobora yuko iyi festival itanguye uno munsi. Mu gutangura mugabo festival hazoba nuko izomurikwa. Ni festival izomara iminsi 3. Festival nyegura bijya bita exposition izobera kuri stade Intwari ku itariki 30 gushika itariki 1. Ni festival izomara iminsi 3, mugabo bisaba yuko muri kino gihe tugomba kubana na mwebwe kugira abarundi bose mu ntara zose ari 5 zigize igihugu cyacu dushobore guhereza agaciro ubutunzi kama bafise. Uko rero biteguye nuko burya buri ntara irafise ubutunzi ifise, ari nayo mpamvu mu kwitegura mu strategy tugomba kuzokoresha muri ino festival, ariko bisaba yuko tuzogenda duhereza agaciro buri ntara tugerageza kurondera ubutunzi bijyanye n'imico n'akaranga biriyo. Hari avuga ati yuko uwo muco munini ari bihera ubu bisaba yuko twabana na mwebwe cyane kugira abarundi bamenye agaciro k'ubutunzi kama bafise. Muri ibyo tuzogira harimo intambo, harimo imbyino, harimo imigani. Burya imigani n'ubutunzi bukomeye cyane. Harimo ifungurwa byacu, haraba ibyo inkomoko yacu. Iri sabukuru giswe source de la culture, isoko. Mugabo iryo soko tuba turifise, isoko ari igihe kaba ari gato hagenda karakura. Hari agaciro usanga uno munsi karakuze dufise mugabo tutazi isoko ryako. Niyo mpamvu urumva uno munsi dufise aho twavuye, aho turi naho twifuza kujya, kuko ni agaciro ibyo aho twavuye tugarura agaciro kaho, aho turi twaranforce ku buryo hadutwara ahantu heza hanini tugarura amavaleur yacu. Ikindi nacyo nyamukuru cyatumye ino festival tuvuga tuti reka dukorane namwe. Murabona neza yuko mino minsi amazi iminsi tukumurangurukana bumenyi, usanga hari ibintu benshi bavuga bati hari ibintu bihonyanga imico imigenzo y'ikirundi. Bavuze yuko ati mino festival twifuza yuko twohindura urupapuro, kuki tutorema izindi nkuru zihwanye n'imico yacu kandi nazone abantu bakazitaho. Niyo mpamvu wumva tuba twabahamagaye ngaha, kuko namba ibindi bihugu no munsi bigenderwa ni kubera bashoboye guhereza agaciro ibyabo. Namba no munsi abarundi bashobora kuva ngaha, twabonye muri Kiriku yagiye muri hariya mu Islam, ni kubera iyo ni culture religieuse yarahawe inguvu abisilamu ba, ku buryo n'umusilamu yumva yuko ati kuki nanje ntogendayo. Rero turafise natwe bw'ubutunzi kama bwotuma n'umurundi wese ahari avuga ati nanje ndifuza kugenda hajya ahantu. Rero biraryoshe rero uno munsi bamwe
novuga basanzwe bakora amakuru atandukanye baposta ibintu bitandukanye ndazi benshi no ngaha barahari bavuga bati tukeneye kubimura rero mu kubimura ubereka akamaro k'ivyo bintu niyo mpamvu umuco ngaha urahari n'ubudandaji ngaha burahari bose bari ngaha uno munsi rero dukeneye yuko muri kino gikorwa surtout mu kukimenyekanisha twifuza yuko abo basanzwe bakoresha imbuga cyane abanyene basanzwe ubona bacigwa imanza zitandukanye uno munsi rero ni umwanya mwiza wuko bazomenya agaciro k'imico bafise kandi bamenye n'agaciro k'ingene iyo mico ishobora kudandazwa rero ndibaza ico ahanini nico jewe mpagarariye nka event manager nkaba ndi kumwe na equipe itandukanye y'abantu turi kumwe muri kino gikorwa ari nabone bazodufasha ari namwebwe kandi namwebwe nyine mukaba mugira muri umwe mu muce wabo turi kumwe murakoze festival nk'uko mwabyumvise imbere yayo naho twifuza gushika ni kugira ngo uno munsi hoba hariho umukobwa yubakira indahiro yumve ibidukikira mu mico n'akaranga ni kugira ngo uno munsi ukawuvuka haba muri Burunga canke Bujumbura umenye mbega kera ibyo kurya vyateguwe iwacu n'ivyawe ni kugira uno munsi dushobore kumenya imvutano mu bisanzwe bavuta gute iryari bambara imvutano iryari abagabo bambaye imbega ni hehe bazambarira ni gute bazambara ni kugira uno munsi tumenye imyambaro itandukanye aho uvuga ati mbega intore kera zambara gute mbega kwivuga amazina biratandukanye n'ibindi bigenda bitandukanye aho twabonye ko benshi muri twebwe dufise turumva tuvuze poeme birasanzwe tuvuze marketing birasanzwe ariko benshi nabonye mutangaye mvuze kwidandaza iyo marketing mu kirundi nivyo byose kugira ngo dutange umuco kuko ngo ubutayakaranga abagize iki abatayibanga kandi ngo utamenya iyabo ngo ntamenye iyacu rero ni akaryo keza cane novuga ku mashirahamwe atandukanye asanzwe afise ibikorwa vyabo hano mu gihugu berekane ko nabo bashigikiye akaranga berekane ko nabo bashigikiye ico umurundi ari ko iyo tuvuze akaranga bitwereka vy'ukuri mbega umurundi ninde umurundi niki rero nohamagarira amashirahamwe atandukanye yifuza kwifatanya natwe muri bino bikorwa rego cane mu bikorwa bizomara imisi 3 ari nka exposition ariko imbere yavyo hazokorwa ibindi bikorwa bizomara igihe kirekire hagati mu gihugu turi kumwe na bamwe batandukanye mu basanzwe bamenyereye babamenyesha amakuru abaririmbyi babasanzwe bakoresha kubungana bumenyi tuko turazunguruka igihugu cacu twerekana izo ntambo aho zava kugira ngo dushobore kumenya isoko ry'ukuri rero amashirahamwe atandukanye ni karyo kuko yashirahamwe ryawe ushobora kuduha umupira wawe tukawambara kandi tuzowambara ku buntu kugira ngo turiko turagenda turiko turarya amafiru turiko turasomera twambaye umupira wawe umuntu ntiyabona turiko turasomera twambaye umupira wawe azomenya gusomera intara zivamwo uko rigenda ubwayo bamenye n'ishirahamwe ryawe rero n'umwanya mwiza cane wo kwifatikanya natwe muri kino gikorwa kugira ngo ushigikire akaranga ushigikire iterambere ushigikire Burundi nera kamo kandi kuri mwebwe muri ngaha nukuri muri gihugu cyacu kandi rishika kuri mu muryango wacu utwungurura henshi hashoboka mushobore kudufasha gushikana no muri kure hashoboka kandi kuva no munsi jewe ndahari barabizi ko nakumva atanaremewe kuvuga mu mbere kuvuga muzompamagare ndababwire vyimbitse igikorwa intumbero aho dukeneye gushika murakoze cane izina yanjye Anderson ku izina ry'umuyobozi mukuru Nyaseruki ndashaka kubanza gushima kandi nashimira abateguye inama igikorwa gikomeye ku gihugu cyacu cy'Uburundi nk'uko mubizi mwese dufite intumbero imbono kazoza igihugu cifashe y'umwaka wa 2020 n'igihugu giteye imbere mu 2060 ibi birimwo mu kugira ngo byose kuri mbono guha agaciro ibyo dufite ibiciro yacu imico yacu intambo zacu ibibanza zacu ibyo birimwo kugira ngo tuzoshike kuri ya mbono kazoza dufite niyo mpamvu nshima cyane
kandi twebwe nka diresa turashyigikira abantu bose bafite ivyiyumviro nk'ivyo, turabatera intege, ni ukuri mukomereze ngaho, ni ikintu gikomeye gifise kuko ari abajene muriko murabikora birafise valeur par rapport twe tumenyereye tuvyumva mu migani babasaba kera bariko baratubwira imigani basaba n'inda ingabo zacu ibyo dufite ngaha mu Burundi nyene benshi barabirondera ugasanga turiko tubirondera twaramaze gushika muri ya myaka ataco tugisaba umubiri ariko ku mubiri ukenera twa tuntu nyene tumwe twitwa ngo ni ibya ruguru nivyo dukeneye kubona ino myaka turimo nivyo dukeneye rero biranezerewe cyane kubona ari abajene nkamwe mwavyiyumviriye ni kuri felicitasiyo. Ikindi naco abajournaliste ni ukuri imbuga zayo mbonera akaryo keza ko kubabwira ibyo turaraba ibyo dushiraho tuvuga ibintu byubaka inkuru itaryoshe kumva ku gihugu dushiraho nyinshi zivuga ibyiza turabifise dufise byinshi byo kuvuga byiza turafise ibibanza vy'iradiyo turafise ahantu umuntu ashitse aruhuka turafise n'ahantu umuntu agenda akicara agatuza agatekana akumva asubiye kuba wa wundi wa mbere turi ngaho Bujumbura tuba turushe kenshi vendredi n'umwanya mwiza vendredi mushizeho umunsi ijoro mukavuga muti tugende aho ugiye ngaha turaruhuka tugiye mu kibira hariho gaforike turicara ukaruhuka rero kuvuga za nkuru zitaryoshe kumva za nkuru zitaryoshe ku Burundi ni ukuri twigizeho gato tugire amafoto meza ahayanisha ibyiza byacu. Ikindi naco ni uko mwashize imbere abajene gukorera mu bajene cane ni ukuri naco ni ikintu c'akamaro rwose nashimye hamwe mutosubira inyuma vyoba ari sawa mukomeje ku murindi mufite vyoba ari vyiza rwose hama ndasenye ikindi twavugane azoza hama tubivugane ko rwose hamwe n'indiresa yacu azoza tubinonosere kuntu no festival itanze hama byinshi tubisezeranire ngaho nyene nibaza yuko n'amadesizo menshi azoba ari ubunini azobimenya rwose ariko turi kumwe namwe turabashyigikiye minisiteri diresa yacu turabashimiye cane murakoze. Mushaka kugarukira akaranga tukaba tuzi ko abakiri bato benshi baratwarwa cane novuga ati n'ivyerekeye ubuhinga bwa none ugasanga ntibijukiye cane novuga nti kumenya umuco kama imico n'imigenzo myiza y'amiranga abarundi ugasanga byaribagiwe turatwigiye cane novuga nti n'iterambere rya none urazi ko bavuga bati utakaranga ukaba utaye ibanga ugatorana akaranga turifuza rero yuko abakiri bato bafata iya mbere mu gukwiragiza novuga nti iyo mico myiza y'amiranga abarundi twavuga kandi ko murazi ko kandi kahise kacu k'Uburundi kandi gatangwa novuga nti kumunwa kuko n'abakuzi n'abakazi benshi uzosanga ari abantu bageze bariko baragera mu zabukuru bari novuga nti mu kwitaba ubumenyi ugasanga byinshi mu byagiye biraranga Uburundi bwacu hari ibizohava vyibagiranwa kubera ko ababizi benshi bari mu kwitaba Imana rero ni byiza yuko urwaruka nabwo nyene rufata iya mbere kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo patrimoine culturel immatériel abarundi dufise
ko yosubira ikamenyekana kugira ngo dushobore kugira novuga amasanamu canke ivyanditse vyayo kubera ko yamye itangwa de bouche à oreille kuva kera mugabo turifuza yuko novuga nti amashiga yavyo tuyabika kugira ngo novuga ati ku rundi rwaruka ruzokwaruka mu myaka ntazi bazoshobora kumenya ati mu Burundi kera vyari vyifashe uko. Rero nkabandanya ndabatera intege tuvuga tuti ubushikiranganji ntako butazokira kugira ngo bubatere intege bubashigikire muri iki gikorwa kandi tukaguma tubitumira cane cane novuga nti abanyamyuga bacu ko twijukira kubandanya rero mukorera hamwe kubera ko nyamwigendako baravuga ko nyamwigendako ntarimira benshi kandi bakavuga bati umutwe umwe wifasha gusa naho rero twifuza yuko novuga ati muri kazoza turiko turashika muri yambo kazoza tubone nko kurya novuga nti ku vy'umupira w'amaguru bamaze kubona ko ibintu vyabo usanga bitonze ukavuga ati ndi muri federasiyo ya football ndi muri federasiyo ya tenisi turifuza kubona rero na twebwe muri iki gisata cacu c'imico kama ubu mu gisata c'abaririmvyi tuvuga ati abaririmvyi baragiye hamwe barashinga icyo bita federasiyo y'abaririmvyi ukora two federasiyo bigizwe novuga nti n'amashirahamwe canke amakoperative atandukanye turifuza ko twobona muri myambo kazoza ico kintu carabayeho kugira ngo tubone ko turiko turasenyera ku mugozi umwe turifuza kubona novuga nti no mu bindi bisata yaba novuga nti abacapa ababumba novuga ati abo bantu bose boba bagira ico twokwita mu gifaransa dema art plastique tukabona ko bariko baraja hamwe atari umuntu umwe agenda novuga ntagenda kwisabira agenda nko gusaba sponsor tukabona abasaba sponsor ari umugwi munini ugengwa n'amategeko vyodufasha cane kubera ko ugutuka atabutore dusanga abantu muri abanyatugenegene bumva bavuga muri abanyatugenegene umengana n'ibintu bidafashe umenga n'ibintu bigayitse naho rero tuvuga ati turifuza rero kubona ibi bisata bigize imico kama tubikomeje kimwe cose kiba gifise ukungene gitunganije n'uwo dushobora kukibaza yoba aserukira abandi turizera ko mu myaka iza tuzobishikako tukabandanya kandi rero dutumirira novuga nti abanyamyuga batandukanye kubandanya baza novuga nti kwiyandikisha rero turiko turagira ico bita twokwita mu gifaransa base de données kuko turifuza kumenya mbe abaririmbyi bari muri iyi ntara muri Bujumbura bangana gute bakorera mu ntara ya Burunga mu ntara ya Gitega mu ntara ya Buhumuza reka no mu ntara ya Butanyerera kuvuga ati abariyo naba umuntu ushobora kumusanga ngaha turabyifuza cane gushika kuri ico kintu twaratanguye kandi twabandanya dutumirira n'abandi novuga nti batariyandikisha muri ca gisata kirariza droit d'auteur kuja kwiyandikisha naho novuga nti bitaratangura kuja mu ngiro amahera ariko aratozwa none nihagera kuyagaburira novuga nti abanyamwuga
bizogenda gute utiyandikishije udafise kode? Naho tuguma tubatumirira kugira ngo nibyatangura ibyo bitangure nawe urimo. Rero nasaba kubashimira kuba bashoboye gutunganya iri sabukuru ry'umuco kugira ngo bamenyekanishe n'ubwami kahise k'igihugu cacu. Rero nongera ndababwira ati ubushikiranganji bw'urwaruka inkino n'imico kama tuzokwama hafi yanyu, ntaco muzodukenana, icyo dushoboye muzokibona, icyo tudashoboye naho nyene muzoba mubibona, mugabo turifuza ko twoguma novuga nti dufatanye mu nda huza umugozi umwe muri iri tunganya ry'iki gikorwa. Murakoze. Nababwiye yuko ari imico ibiri, ava ijya exposition itariki 30 gushika itariki imwe bizobera hajya imbere ya stade Intwari, hajya nakunda kubera ama exposition hajya mu kaburimbo. Twese uko turi ngaha turwaruka ibyo dukeneye kumenya, bavuga yuko uko turi twese tuba tugiye mu rugendo shuri. En fait ino festival ni shuri, twese tugomba twicare twige, sivyo? Impamvu twakoranye n'abo mu bushikiranganji bw'imico, burya mu bushikiranganji bw'imico barafise base de données y'ibyo twese tuba twifuza, surtout kuba murazi neza yuko mu ntunganya nshasha bagiye hariho usanga hari ubuyobozi bujyanye n'iby'imico n'akaranga. N'ikindi naco muri equipe turi kumwe na n'ujejwe kurondeza ni Dingi Rugamba asanzwe n'umushira mu by'abaririmbyi muri Antode Musicien. Burya ibyo dukeneye twebwe nta experience n'imwe ntacyo tubizi, natwe ibyo dukeneye kwiga. Niyo mpamvu nababwiye yuko hari ishusho dukeneye guhindura. Hariho abahinga abo nyine nyakubahwa umuyobozi w'umuco yavuze ati turafise abantu badufitiye ibanga mugabo bariko barasaza, abandi bariko baragenda. Hari amabiblioteke ariko arasha. Rero twebwe turi ngaho kugira twandike, turi ngaho kugira twige kandi twongera twandika. Rero bavuga neza yuko sitwe tuzobigisha natwe tuba turiko turiga, ahubwo namwebwe nk'abamenyesha makuru muzodufasha kugeza kure ico cigwa tugomba twigire hamwe. Ubu n'igihe bavuga yuko mu ishuri ndatanga ziraza kuba ziri en general ya byose, byose kazari ibindi aza kuza kongerako ibintu bimwe ngenda ndekesa kugira ngo mugende muratangura yuko ino festival rwacu kurungirika abagwanyi. Si twebwe turi kumwe hamwe twese, kumwe n'icyo baravuga turi kumwe twese birashoboka. Dushaka yuko iby'imico n'akaranga turi kumwe twese hamwe turaba neza yuko byoshoboka nyene, navyo bikaba nyene patrimoine nyene y'iwacu nyene, komsa bikaba ari ibintu nyene twebwe tuvuga tuti turishimira yuko tuba Barundi. Burya buri muntu wese yishimira icari iyo azi neza c'est valeur culturelle. Mu mubare mu mvugo y'igifaransa peut-être ino festival zohera ubujambo bwose bwaheze. Rero niko bimeze, nuko biri byaratwingiyemo festival zohera byaheze. Nuko nyene biri mabuze tuzova imba hazogeza ki 30 tuzi festival cyo mu Kirundi, natwese niko biri kajayo. Rero Muzenya Franiki yabagira ati bizobera nyaje imbere ya stade Intwari. Ubu inyesha zose zirahari, nyaje imbere ya stade Intwari tuzokugara ibarabara ku buryo muzorenga abataka ariko harabiki hariko haraba umuco. Biraryoshe yuko uno munsi bwa mbere haba ibindi, mugabe ico gihe tugomba twidagadure tuninnovore umuco w'ikirundi. Sivyo twese ntawo tuzi, tunoza ndamwe ndababeje umuco w'ikirundi ndawuzi nanje ntawo nzi, mugabo tugomba dufashanye ku buryo tugomba tumare ukwezi muri no minsi yose mpaka n'uburundi igihe uzohera mpaka umva uno munsi n'intango yuko urungano rushasha ni nouveau départ tugize turatanguye, turagiye mu rugendo rwo guhereza agaciro imico yacu. Aridi ati ibisabukuru izobandanya, iyo ni igice cya mbere nyine izobandanya.
hama akabirya karimwo muri Burundi akabirya karimwo nako nyene novuga yuko muri ino zabukuru tuzobona ivyo vyari bihaye mugabo nta gaciro twari kuko hariho uravye kera abakera bararamba bivanye n'imfungurwa bafungura mugabo twebwe uno munsi umengo ibigezweho byose biratwonona sinzi ko murabibona mbere n'amakuru muzorabona ama content y'ubu twita mu riske menshi uzobiraba hariho ibintu ushobora kuvuga tuvyimubwo nyene mugabo umuntu yaguvyonda kumva fyondeka gato n'umuntu mugabo ugasanga rero hari ibindi bintu harya vyatuma umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka kandi n'ubwenge bukwiye ega bamwe bose basaza ubwenge bwabo kubera iki hariho ibyo basokuru bacu hariya byatubeshaho hariho ubuvuzi kama imiti kirundi iza kunya rero ahantu bagiye bateye impuvyenya imiti kama bavuza imiti kirundi mugabo twese ibyo byose umengo nivuza ibintu by'amashimi n'ibiki ugasanga nka malaria aho ndayigwaye hari ukuntu yaratraite hari umurundi azi nyene yovugwa urumva ako n'akantu spesial bazi nka stand imiti kirundi imiti kama ako n'akabirya abo bamenyereye ibi bigezweho bamenyereye ibigezweho bazi nka stand intete stand y'ibintu y'umutobe amafyiru ikiremve nuko nyene inyama y'ikindi mugabo iyo novuga neza yuko hari umuntu yabajije ati none abo bantu bazoza ni hariya nyene namba ari mutanyerera umuntu yakibajije ico kibazo amenye yuko ino festival nijya nyene niwe tuzana kuko namba uri muri sofete kera hariho bijya nyene ico barakunda kubivuga bijya vya exode rural hariho ivyo twahunga tujino sivyo mugabo vy'agaciro tugenda turapoperana nga ubu rero tugomba natwe tuduge ivyo bavuga ati tuduge ariko tugituma tuje kuzana rero ivyo bintu rero muri uno mwanya après ino lancement officiel tugomba tugenda mu mwanya rero kugera ku birondera ivyo bintu aho nyine tuzobakenera ko namwe kandi mubane kandi munavyerekana ukora kuza kubirondera iyo biri nivyo ayo mastendi nyene y'ivyo tuba twagiye kurondera ari izo ntambo ari umutsibo ari agasimbo ari ayo mafyiru kuko bigenda kose birafise ayo mafyiru ahantu usanga n'ubu nyene ari abantu bakiyatunganya sivyo umuntu ajyayo hari intambo z'abatwa hariya za intwaro mengo sivyo intore kumenya intore gute ingoma gute kumenya biraryoshe yuko en fait bavuga yuko inyuma ya semaine diplomatique nibaza ko tugiye muri semaine culturelle mois culturel ufite kuno kwezi kwindwi mu kwezi ko kwikukira ukwezi ko kwikukira rero uburundi bwasubijwe ibyago ivyo vyago rero bwasubijwe kuko twasubije n'ivyahereye reka rero ivyabwo voilà ivyabwo hari ivyo abazungu badukuyeko baduhereza ivyabo hava mu nyuma batureka badusigiye ivyabo muri twe rero ubu rero harageze yuko twikukira tumenye ivyacu n'ivyayo hama ivyo vyacu twobara navyo gute ku buryo dushobora kugenda tujanye navyo n'umubona kazoza ubwo dusanzwe dukoresha mbega ayo majambo yavuye yavuga ryari za kakama n'ikigwa za dameje nk'amaconsho kubera iki tubivuga mbega indahiro ikorwa kubera igikorwa ryari ivyo vyose n'amajambo usanga dukoresha muga tutazi ico asigura tuzoduka sinzi ko mwabibonye ni isoko tuzoja ku isoko kuko twebwe ubwacu nk'uko mwabivuze biratubabaza iyo turiko turabona abasanzwe bafise ayo makuru Imana iriko irabahamagara nabo bakitaba ugasanga ntituriko turamenya ibituranga ariko ibikorwa bikuru bizoba iminsi 3 muga turafise ukwezi kose kuva ku munsi wa mbere wo kuduga kuja gutora ayo makuru wo kuduga kuja kumenya mu karanga tukazojana na bamwe mu basanzwe bariko barakoresha imbuga ngurukanabumenyi amazina yabo muzoyamenya nk'uko ivyo bikorwa biriko birakorwa kugira ngo nabo bishikire aho bamenye uko kuryama baze bakubasangiza rero numvishura ati ego bijanye n'ibindi bizoba birimwo harundi abajije aho izoba ni iminsi 3
nk'uko mu izo festival izo birimo ibintu bikorwa bitatu bikomakomeye. Igikorwa ca mbere kizoba kirimwo ni ihanishagurishwa rizoba iyo minsi itatu, aho hazoba hari ahantu hatandukanye hatwereka ivyacu tuzoba twagiye gukura ruguru, aho bazotwereka mbega kera mu buhinga bakoresha iki, mbega ikiremve n'iki, inyama y'ikindi n'iki. Aho hantu hazoba hari iryo hayanishagurishwa iyo minsi itatu, ivyo bintu vyose bizoba bihari. Hazoba hariho n'intambo z'ikirundi, mbega iyo mvuze urwedengo barutamba hehe, barutamba gute. Hazoba hariho aho novuga amasitandi yerekana ivyo bintu vy'ukuri uko bikorwa n'aho babikorera. Hama hazoba hariho aho badandariza ivyo kurya kama, bavuze amafyiru. Hariho imvukira zo ngaho i Bujumbura usanga ntibazi ico arico amafyiru, bayabonye bavuga ngo nivyo kurya vy'abataxivero, badatahura ko ari ivyo kurya vy'iwacu. Mbega umukembe n'iki, uraribwa uburya n'abandi, wahereye hehe, waje gute. Ivyo vyose n'ibitandukanye bizoza turamenya. Mbega iyo bavuze gusomera kumengo ni inkuru, hari abantu baba bagisomera, ego cane barahari. Mbega ko baravuga yuko hariho abantu bashobora kuba bafungura ubugari n'ibiraya, birabaho, ego birabaho, ni bande, kubera ko babikora. Ivyo vyose biri mu vyo tuzomenya. Uburundi ni bunini, tuvuga ngo ngaho kanje keza kugira tugasentarize muga ni bunini kandi dufise akaranga kenshi. Hano abaje ati ni bande batumiwe, ego cane bose baratumiwe atawuvuyemwo, kugira ngo bashobore kumenya muri iyo minsi itatu. Uretse iyo minsi itatu, kuva ku munsi wa gatatu w'indwiza muzobona ruguru bamwe tuzozana baje kuri iyo minsi itatu kugira ngo muvyibonere amaso mu yandi imbona nkubone. Muzoba muriko murabibona ku mbuga ngurukanabumenyi, twagiye kuraba abatamba intore, abatamba agasimbo n'abatamba izindi ntambo zitandukanye, twicaye turi ku kirago turiko turafungura. Jewe ndiko ndiga ingene basya kera, ingene basirikura kera, canke uyundi muntu witwa umu influencer uwo ari we wese, tumenye imico n'akaranga.